abahungu pe jewe ndazikara abahungu bavanga kandi icyo twese urabizi ari tubizi natewe kandi uramenye akambira babanza bakura girazume iri n'igihe umva rero ko jewe umuntu asa n'umuntu atavanga What's up everybody, ici Namira pour Ikirezi TV. Nizere ko mwese mumerewe neza, mumeze neza, mwese bivanye naho aherereye. Uno musi dukore aka emission gashasha ko kuri Ikirezi kazoba kitwa F.O.D. F.O.D kabisigura iki? F.O.D subira fun of the day. So, fanfnik ni fanfare tu. Ubeshi nyene. Bla bla tu nyene. Hama rero azoba ari utuntu tudeba n'abantu batandukanye and then batuzobaraza tugira ka subject agafof kuri uyu munsi nyene fof of the day. Yeah, so no munsi what's the subject? The topic. Kwanza reka kana kile kwanza abashitsi. No munsi turi kumwe na la star. So no munsi turi kumwe na Cohen, ni sawa. Wale wadukumbuye ndibaza nizeye ko na kinoniki. Tukumwe na co-host Kenny BJP. My fav. Kwite. Listen this. Look at that. Tukumwe na Kylie. Hello. Hamwe na Gili. hi Gili smash avuga ndakenewe. Anyways, so today the topic inoko abahungu n'abakobwa n'abahe bavangana kuruta abandi. Cyane tubize turagira topic about it. Iyi shira ngo niya. We na kwanza kuvanga ni kimwe kuvanga kuri wowe ni Utazi kuvanga basi bijugira abandi ariko ndi ya mbere ngiye black men don't cheat. yaye okay reka Black men don't cheat. iyo ni F.O.D ya mbere Era kuvanga twufata ni ikintu ukora like anything you do mu partenaire wawe atabyatsi. Exactly. Muchima bishakwangisha kumubesha kuri ibiratazi kufetika tabyazi kuvugisha urashobora kuvugisha umuntu like akakubaza umuntu muravugana uvuze oya muvugana nawe ukora muvanga kubera abamuvugana bisanzwe ntabyo mubwira urabimubwira no ntushaka kwimubwira kubera awumva we wowe uriko urikoresha inzira oya sicyo mvuze bakabamenya bagize baje no arashaka kubaza uramenya kubera iki akubajije ari nzambaza atakubajije oya ni kwa padiri ugiye kwiya kuvuga izaga ariko namwe muri d'accord niyo ntuze ya Kenny. Okay, so none avianyo ni yahereva ikibazo ni kuri wewe ni umuhungu canke n'umukobwa ni bavangana cyane. jewe mbona ni ikuntu kwa nta muntu ntiyovuga ngo tigo ni ukuntu muri bavana avangana usubira abakobwa kubera bo ni bose abigira je trouve ya pas de Jenny Ije n'abahungu pe jewe ndazikara abahungu bavanga kandi icyo twese urabizi ari tubizi natewe you look like you have many holes. nene nkanje izotu
turarushe turarushe Aba wenyine. Eh. Turazirana. okay Ngene biri. Okay, shobora ko atazogusanga muri video. none usigaye cyane Naye. Mvuge. Sabuzi. Okay. Ngene biri. Ngene ndafana. naho Ngene biri. Nawe we tubwire cyubwa ngo batakaba abahungu bavangana. erega Abanzi bamijya kambira babanza bakura. gira zumve Namuwe inigi. Umbare ko jewe umuntu asa n'umuntu atavangana. ega kuvanga none si Kuvangana ni- c'est apparence c'est pas la c'est pas l'apparence kuvuga like ko uba vyitwa ko vyitwa ko okay nivyo bihugu biragusa wapi birasa oya baraza kutubwira muri comments nta kibazo makomata oya tugiye muri ibyo none reka nivyo mwese ari free Canke bashobora kubinyandikira mutarinze kubishaka canke bakanavuga like kubera ukuntu twese tumeze ngaho usa n'uvangana cyane. Asa muri twebwe tumuzi. kandi ko tubuze oya mwe ngani ni mwese jewe anyways hera jewe Franchement, jewe kuri jewe nibaze yuko ari abakobwa kandi yavuze ndi umukobwa nibaze ko ari abakobwa kubera iki oyaye kubera iki je nibaze yuko kwanza sigira mvuge nabi mugabo abakobwa turasumba ubwenge abahungu siko Ego, ibintu ico tubikora ibintu ikintu cyose dukoze tubikora mu bintu ibintu by'ubwenge abakobwa ntibafatwa action nicyo tuma nibo babagira urinze umufata oya nivyo ego nivyo nawe tuti navyo dukora niyo mpamvu niyo tubikoze mutakadufata. oya abakozi bituma batabyeze ko de base tumenyereye ko ari umuhungu akuvanga kandi umukobwa uza kwibaza ushobora gukoresha yuko umukobwa ntibikunda umukobwa wumwisha Nibyo uzigana myiha. umukobwa ntushobora umukobwa ni wese kumuhesha agufasha afise na subsa imwe gusa akubaza neza kesi akizi subsa iyo byose arenza kubaza aba yarabipfata aba byose abahungu mufatwa kubera iki N'Imana baramuboneye. kandi ahantu habona en plus muja no kurondera ahantu hagufi ahantu mugenzi wiwe canke wa mukobwa yavuga ati wa mukobwa yanga mbega uko kuvuga apparence twavuze amafe awe kuri jewe uri umuplayer kuri jewe urashaka kubibaza igaravyenda bikwishura je franchement je niyo avianje parce que abakobwa vraiment bariyerobeka bamwe hari abari loyo comment hari abari loyo abakobwa bari na loyo kurusha abahungu ego abakobwa bari indo So ivyo bintu bijana kure abakobwa nibo bari loyo kurusha abahungu akaba ari bavangana kurusha abahungu. no basi bari kirashatse indo. kuvuga wowe ntiwatahuye kirashatse kuvuga navuga ati I mean umukobwa agukunda araba loyo nawe ugatangara donc bajya bavangana ni baba bakuru kuri we kuri wewe bajya abakobwa bavangana hariho gukunda no gukunda da Ariko uremera ko kuko n'abagize mariage bakubaka baba barasinye buga barakunda mbwa baravanga nicyo tubona ubwiye ntirinda kuvuga ko umukobwa nabajya basanzwe bakundana bajya bafite mariage arashobora kuba agukunda sana wana sana akakuvanga muwe yakunze ubukeke kurusha wewe nkamuvange turabyemera urumva arashobora kugukunda akakuvanga kandi hariyo excuse shasha yaje yuko umuntu ushobora gusanga arakuvanze ngo urumva ngo nari hayi nari nanyoye nari nagize iki bro ni accident ni accident zarashitse zashitse ntiyakuye namutsitaye dukurikiye franchement iyo ahubwo abahungu besha oya barabesha shitani nimba bugenderamo dufate n'abantu mu batangiye faze y'umukobwa muri ako gihe na kimwe gusa nyine umukobwa cyangwa umuhungu donc watanze abahungu ngaho twese turi bake on the budget atanga umusosi wa
nabikira concret aha mubifata kuri kuvanga rero ushobora no gufata n'abandi it depends reka muraza mu ishuri no kubera kandi no oui kubera nimba muri amafurata atana kimwe nyene kiraba officiel atana kimwe erega kini communication like muravugana exactement rero ngaho ugiye kuraba ubundi ugafata n'ubundi utayimubwiye ukumva ushaka kunyegeza utaravuga gusa mubona ko mushaka murashakana mugabo usabe famille chose au clair mugabo ibintu bisanzwe gusa jewe iki kuvanga mama wumva yuko ukeneye kubinegeza c'est qu'il y a anguille sur roche exactement voilà kuko style yaba ushaka ko mushaka ko muvuze like muri phase yo gufata cyari tazi ega hariyo kuba loki no gukunda nk'abasuma kinyegeza muhuye nimuramukanya avuga kuko nyene limit unamuramuvye sawa inde cyangwa bisi ça dépend depends like la flirt muri urashobora kuba muri open relationship cyangwa close kamubwira ati iyi flirt je nawe nta numwe azokora ikintu n'ikindi justement ni communication mutarabivugana na amushaka nawe umushaka wereka byose bitoka kuri none wewe wewe nima mutabivuganye mutabivuganye kandi ubu ntiturota je icyo kubona nabo yashatse kuvuga nabitanga kandi like je kuri je since kandi ukuntu nabibona from talking stage I'm below you niko umeze niko ndabyumva ayo ni F.O.D niko ndabyumva far from the man iri yuwe half of the year non franchement nabitegereje kuvuga umva kwanza hari abantu batari clear kwanza hari abantu umenga utamushapuye gutya ntavuga ubwisanga basa twari acataga kukwita sheri shushu sheri gute wambari twavuganye ko tunabasheri kandi udafite umusheri anti sheri na joteme bose franchement gani koko menya gukomunika muhuye umukobwa kandi ahubwo ni bakunda kuyikwisa amazi akigira abasazi n'umenga nimwe mutwereka amasinyo ari nacha rusha na teri cyane atuka kuri orange red flags green flags ikibazo rero twanandi kujya yavuze nyene muri talking stage hama mugabo ntimwavuga na mwa clair ce que vous êtes et tout mugabo urazi yuko uwo wundi muntu ugize ikintu n'uwundi yoca acavura acavura yuko ugiye kurondera ahandi acavyimba ugafata n'uwundi yuko yoca acavura est-ce que c'est trompé wigeze reka ndasikibaza wabona yuko okay kowe muri iyo flirt wewe nenda babatse trompe kwanza igabitwa trompe mu mwanya hari relation ifise izina hariho ti exactement shusha hama harabaye ikintu ibica bivuga ko musohokana uvuga ataco mwavuganye trompe rero tuje kuri jewe biza mu mwanya iziga zina hari titre couple ou marié ou même like mwamaze kuvuga like ko muri mu kintu like wowe uraje ngaha onye mwarabaye abashushu imisi ngahe abahungu de base niyo mvugezo kutuba oya muratanga amasinyo man mbega reka ndababaze jeke bati mbega genre irya truc yuko kuri mwebwe umuhungu niwe de base abanza gutekinga first step canke by the way abakobwa ntibikunda birakunda ari umukobwa ashaka okay kuri wowe bikora utabeshe oya je navyo nogira wowe bikora ndabaza soma bivana nabikora kubera urazi icyo ushaka baca bagutwara baca bamucupura oya muga hari ibintu hari aho bategera kamera
bataki- like basi umuha amasigns yuko mama isi- siko Voilà, exactement voilà. ngano tugenda Ariko ariya batayatanga. dukundane hari abatayatanga dukundane hari abatayatanga gusa bamushaka hari abatayatanga arabwira ati gonna read my mind by force sibyo nyene what would you do once you find turavuga mu kibuga oya nitwe rega chaîne iri worldwide dukeneye bose batwara Ok, sawa. bref. bref basi wokora iki wokora iki kwene like if you Ati, find ntabeshe gare canke umukobwa wawe yaguciye inyuma akabikwibwirira abikwibwirira Voilà, yego ico ni abikwibwirira what would you do kuko abantu bavuga yuko ngo c'est mieux aje kubikwibwira ngo ça, c'est mieux. faut avouer à moitié pardonner oya ça c'est pas vrai faut C'est bien kubera biratuma mana ikibazo nta mitse kuguma en nta kintu gice kwa bagenzi twese twagusabye jewe ndagura back to D'accord. uja kurondera hano kweli donc Attendez. attendez mugabo you would go back asabye ikigongo what you mean like akubwiye like usubirane jewe araza kugira ati narakuvanze life fast narakuvanze haja mu mutwe na miri ibintu yariko arakora ukavyumvira neza ibintu yariko arakora Wapi n'ubundi si? oyaje ewe ndababwire rero n'ikindi rero uramubabarira abakobwa biramusubiza umutima woroshe urasara mu mutwe bivana n'ivyo yakoze mani kiga kiri kuvanga no kuvanga kuvuga ni kuvanga ico kimwe vyose ico kimwe like zifise stages zimwe zo kuvanga donc wewe kuri wewe kuvanga ni era okay arashaka Zirasa ama stage. banza umvirize okay. arashaka kuba arashobora kuba yafate ureke uyu yo kuva Urashaka- batambaye urashaka- c'est idiot urashaka kumva ko wene hari ibintu yakoze ishavu ryawe ntirushavura kumwe nivyo rushavura ari ibintu ndagusaba rushavura kumwe Yego, Okay, kandi ndashaka kugira hariho icyo- n'umuntu ashobora kukubabarira bivana deja hariho muri relation n'aba c'est une relation de deux personnes muri abo bantu babiri hariyo umwe like ari plus attaché à l'autre que tuzi ko kandi vyamabiri imisi agusabye yose ikigongwe ushobora gusanga uramubabariye canke- ushaka Reka kumuta mugabo nivyo Bagiye kugira- umugani wa Ken nibivanye n'ivyo nibyo yakoze yakoze kandi nivyo kuri wewe Like, reka Yo, ndavuga- sawa wowe none araje arakubwira ati je none kubaza mugabo hariho kuvanga like nk'uko twabivuze kuvanga ni mu gihe wanka kuvuga ico wakoze siko bikora like none wumvise yuko yavuganye n'undi mukobwa yasomanye n'undi mukobwa ntiwifata ko wifata kumwe none wifata kumwe oya sesa niko twavuga none hariho ushobora kumubabarira okay wewe kuri Yego, wewe na ni James igiki Sanders mu utomwara mwanya vyabaye ibintu vyo kuri message gusa vyo kurungikirana sasa oya sasa umwanya basi mwaba panique goda panique bref ok kandi ababazi ok uvuze par message ushatse kuvuga like like ibyo none woca umuheba aje kubikubwira oya nasi ya mpamvu utabwiye yuko ibintu bitandukanye ibyo ni ibisanzwe kuri jewe ni ibintu nobabarira no ni ibintu nobabarira nzi nabwiye kubera nabigiye uwo mubabarira kuri jewe ari jewe ndi kuri kote y'umuhungu maybe jewe umuhungu ni akubariye ko ni ibintu bisanzwe jewe kuri jewe nyimba wabonye envie yo kuja guflirtinga n'abandi bakobwa uzi ko dukundana so genda ariko wewe ushaka umuhungu aca kubabarira oya kuri we ashatse kumbabarira biramuraba biramuraba selfish wewe gusa reka kubwira jewe if ever you're feeling yuko the second choice aragenda aragumaga nibyo nyine ego et voilà she puts the second choice I put her last exactly back to the streets niho yumva se shwa aratora urya wundi kuko nyimba kuko ari sindi sanse kuba second choice yawe voilà nivyo nyine mvuze abagabo bamara amaze kuvugana bwa basi twariko tuvuga ahubwo tubabwira bakumvikana ukiri muri talking stage tubabwira bakumvikana cyangwa Oya. couple mwamaze kugira couple tu ok reka genda wabazi kibazo nk'ubu unye genre deux ex muri aba ex ngira umuzo no bwabo ntabwo ndamuzana urumva oya sinabona urumva muri aba ex
normal yuko muhibanye n'umujo w'umwari musohokana like kuri mwebwe mwobandanya mugira kuri mwebwe muri aba ex muba muri soka atakintu na kimwe mutosoba kugira like kuri wewe turabaza umwe wewe Jesse ntahuye neza bagenda ukivuga est-ce que vous pouvez continuer like les bails vous avec votre mon ex wawe akuvanze après mugahebana mwoguma muri like abagenzi canke abagenzi nta na kimwe ariko abagenzi mu ntidushobora kuvuga umugani wawe ni ikibazo waje twebwe ko dushobora kuvuga en general hari abasanga baba comfortable no kuma bara abagenzi gusanga bara nabaye n'abagenzi gose nagira ikintu kimwe gishobora kuba hanyuma n'abandi bavuga ati ebana Jessis gisigura warambereye deja utari loye dusohokana turi abagenzi wowe usanga ahubwo ni mushobora kuba abagenzi iki aho batenze ko kiri bro there's loyalty y'abagenzi be urasanga none akakuvanga muri abagenzi that's what I'm saying navuga ati umwe wese ni kuri sadio aho ashobora kumva bo bandana abagenzi abandi bavuga ati ebana kandi still naho nyene bigaruka kuri cyane nyene it depends with it depends exactly depends avec qui aussi ni muri abagenzi ko n'ubundi kwa abagenzi ntacyo vyica kuri western non très franchement iyi ni topic twopa duhejeje kuvuga ko n'ibintu kandi mwese umva mwese se aviyi wiwe like nashaka kwashimira kwa mwaje ku supportinga kuri F.O.D le fin février hano usamugana ntacu natemeye ko atatitwiye nivyo atatitwa hari kandi nkuko namerari nkuko twavuze namwe muze kwandika muri comments aka abivuze mwese black men don't do what hoci anyways mwese aze gutanga avi yiwe byo birakuraba ata titre iliko bon titre iliko Oya, voilà, titre iliko atatitwiye ko j'ai le droit de faire ce que je veux nimutse kurira ku isahani kurira ku isahani anyways umwe wese aze gutanga avi yiwe muri commentaire bivanye twavuze umunsi muri F.O.D merci Cohen merci Kenny merci Kylie merci Gini kwa mwadukurikiranye namwebwe abakunzi ba Ikirezi TV mubandanye mudukurikirana amavideo atoza ari menshi kose n'ama F.O.D menshi ku masuje atandukanye so nimwibagire bwa like comment n'ama shares na subscribe everything kugira tubone twa ibintu